Mu gihe cy'ibyumweru bibiri leta ya Malawi yakanguriye kandi ishishikariza abakobwa bo mu mashuri yisumbuye kwiga siyansi. Uyu mwiherero twawuteguye duhereye ko muri Malawi dufite abakobwa benshi kandi koko abaturage 52% ni igitsina gore, ariko iyo tugiye mu rwego rw'ubumenyi n'ikoranabuhanga usanga umubare w'igitsina gore ari muto cyane. Mu gihe nk'iki abanyeshuri b'abahanga muri kaminuza ya Malawi babwira baje mu mwiherero uko kwiga siyansi bigenda. Ico nobwira bari abana b'abakobwa nuko nimba wumva ushaka kuba umu ingénieur canke ukumva woba umunyabumenyi, bikora uko uvyumva udasamazwa n'ivyo bakuvugako, ibohore maze ubice ushaka kuba. Abari mu mwiherero bize uko amazi yakoreshwa aronderezwa, gukoresha inganda n'ikoranabuhanga. Naho nosoza umwiherero no afise ico ntahanye nko gukora za programme zitandukanye, kandi nokora n'izindi programme nkafasha abantu benshi muri Malawi. Twize ibijanye n'ibidukikije, batwigishije nk'ukuntu twofata inyamaswa zimwe zimwe kugira ngo tuzikorere ko ubushakashatsi nko gupima amaraso yazo, tukamenya nk'indwara zifata inyoni. Hari abavuga ariko ko uyu mwiherero nta kamaro ufite kubera ko utamara igihe gihagije ngo abana bashobore gusobanukirwa n'inyigisho bahabwa kandi zikomeye. Ariko abigisha siyansi bavuga ko umwiherero nk'uyu uba ugamije kubyutsa umusemburo wa siyansi mu bana b'abakobwa. Iminota 30 irakwiye kugira ngo wakunze ikintu avyerekane. Ico dukora rero si ukubagira abanyabumenyi bahambaye, ahubwo ni ugutuma bakunda za siyansi. Niyo mpamvu tuvanga inyigisho zitandukanye na za siyansi. Abateguye uyu mwiherero bavuga ko ikizakurikira ari ukujya kureba uko inyigisho zashyizwe mu bikorwa n'abazihawe aho bari mu mashuri yabo.